Bakunzi ba B Info Plus nongenda baramutse ndabahe nikaze muri vya biganiro vyanyu twama tubaha buri kanya aho tudatwanga kugira ngo tubahe ukuri na cyane kubiriko biravugwa ku mirongo y'urugamba. Murabizi Simba ndumwe dufise amakuru menshi twatubahe ni cyane turaza gusimbira muri Nord Kivu ariko mu nkundire manzi ndamutse umusesanguzi wewe nababwiye ko turi kumwe 5 kuri 5 mu cyo bona umusesanguzi nizere yuko umeze neza na yamo yawe bayigutayemo. Amahoro cyane bwana journaliste. Jemeze neza mugabo ijya mu ntayo barantamwe kabisa. Ego. Reka mugabo turindire twihanganye. Yes. Uko abandi bavuga ngo haburwanko. Itararenga nturitera icumu cyangata. Ni itarenga nturitera ingata. Okay. Mugabo kandi niyo moya ni yabura haburwanko. Ibuze je ndayemeye. Komera. Aho numva kuri umuntu w'umugabo none. Ego ndavyemere baze kumitsa kwa n'umusangozi navuze yuko dusimbire muri Nord Kivu havugwa ibidasanzwe. Ego muri Nord Kivu ibintu uyu munsi ntabwo byiriwe byoroshe. Ego kandi si uyu munsi gusa bwana journaliste burya ni kuva vendredi. Ego kuva vendredi aba wazarendo nuvuga ko bari amavubi. Ego kuko ibikorwa bariko barakora abanyarwanda bavuga ngo bisize urusenda akapiripiri. Umva bariko bakora ibikorwa nk'abantu bariko barababwa bisize ugwaga bisize piripiri bari amavubi. Mu Kirundi twe dukunda gukoresha terme kujya amavubi kuko iyimbwa uyigabira amavubi cikara canke inkoko. Voilà inkoko ntabwo narinzi nandi amavubi agaca kaje kwibimiswi yowana biraguruka sana kabisa. Ico nacu narindi so aba wazarendo rero bari amavubi kabisa muri Nord Kivu kuva vendredi. Sino muri Nord Kivu gusa uyu munsi twabatembeze cyane muri Sud Kivu ariko reka dusimbire muri Nord Kivu naho kabisa twerekana ingene ibintu byifashe. Hariho video iriko irazunguruka cyane ku mbuga ngurukana bumenyi yaba wazarendo bariko bari ahantu hari kiraro bavuga yuko bafashe kajya gace bakigaruriye. Ni video iriko iratera urujijo abantu benshi kuko kajya gace ntibashobora kuba bomenya ati aha ni hehe canke ni hehe. Iyi rero nkuru turaza kuyiza kubona journaliste twereka abantu n'ubuce butandukanye aba wazarendo muri Nord Kivu bashoboye kwigarurira uyu munsi inyuma y'imigwano itari mike yari maze iminsi irikiraba. Ariko rero nshaka kwanza tuvuge kuri operation novuga sinzi ko bari kanjenje iriko irabera hano muri Rucuro. Mu biganiro twashikije ku munsi wejo twarerekanye cyangwa se twaranabwiye abadukurikirana ubuce bubiri aba wazarendo bari bambuye iyi M23 na RDF. Mbere cyakushire ko na Red Tabara ntaco bitwaye na twigwaneho byose ntaco bitwaye. Ariko kandi duca twerekana aba wazarendo bariko barakoresha inama abene gihugu cyane gose banabahamagara mbere kuja kwifatanya nabo kugira ngo bashobore kwirukana umu M23 ku butaka bwabo. Cyane aba M23 nabo bavuze bati nidugaheranwa ntigikunda. Ubwo buce dutegerezwa natwe kugira gute kubyigarurira. Niho rero baciye ku mugoroba wejo kabisa bataka n'ibigwanisho rutura bararasana bikomeye. Mugabo aba wazarendo bakoresheje bamugana uvuga ngo akari mu menyo yimbwa bakuzayo ubuhiri. Barasana bikomeye. Imigwano yaraye ko n'uyu munsi mu gatondo mugabo ubwo amahirwe make ya M23 bashoboye gusubira inyuma ubwo buce bata bwigaruriye. Ubu tuvugana buno buce busanzwe buri muri wazarendo niyo iriko irahakontrola. Andi makuru mfise nuko mbere wazarendo ahubwo yagavye ibitero bikomeye ku bundi buce busanzwe bufise ni M23 hano muri territoire ya Rucuro. Urumva ko bwana journaliste byari bimeze gutanga aba wazarendo bari amavubi bisize urusenda. Ariko bwana musangozi naguciriye mu nkuru yawe biraboneka neza yuko urugamba rwo guhera ku munsi wejo utandukanye n'izindi ngamba zazimaze imisi. Bon
hari ikintu ngomba nkubwire bwana journaliste twaragicishijemo mu kiganiro ego nubwo tutaragikorera ikiganiro cihariye hariho amakuru avuga ko chef d'état major wo mu Burundi ego yagiye kubonana na chef d'état major wo muri Congo abagaba b'ingabo yes kugira ngo bahindure ikarata ego bayicurike ikarata bariko barakina baza n'iyindi tuvuga umusaruro karuyu baza n'iyigumijya rero je mvuga ati matokeo njo haya kabisa kuko nivyo turiko turabona urabona ubu tuguma twumva ibitero vya hapa na hapa ahubwo ndindiriye kubona za commentaire z'aba bandi zivuga ko abarundi batakoraga ibitero ego nibaze bagira ama commentaire baze bavuge nimbe babona ko abarundi barakora baraga ibitero babivuge ati tubona ko ubu rero ibintu biriko biraza neza nimbe nabo babona ko atakira koreka naho nyina bivuge mugabo bujya ngabagabo barakubiri bakarota kumwe so twebwe abasivile twarabibonye turidoga tushaka kuvuga ngo kanabumenye cyane gose mugabo kandi jewe nk'umusesanguzi narekanye impamvu batari ko barataka nk'umusesanguzi kabisa mugabo urumva rero ko bakizigenza b'ingabo bashoboye guhura bakaganira burya ivyo baganiriye twe ntabyo tuzi mugabo tuko turabona ivyamwa kabisa kumbure ibi ni ivyamwa biriko biraturuka muri bijya biganiro by'aba bakuru abagabisha b'ingabo z'ibihugu bibiri bibanye Burundi na Congo so reka rero tuboneye muri journaliste n'intumbero y'ikiganiro cyane gose nabivuze kare yuko hariho video ya trendize cyane kuva mu gatondo ku bantu bumva ururimi rw'Igiswahili n'abawazarindi bariko bavuga ko birukanye adui bamurashi kabisa aragira ubwoba arata aromoka baca basigarana ibirindiro aha ico no menyesha abadukurikira muri journaliste nuko ni ntambara izi ntambara ziko zirabirajya muri Congo ziriko ziraba mu duce dutandukanye mbere ku muntu atari n'umukongomani atanahametriza je mbe novuga yuko kumubwira ati ubuce bwarasiwemwo n'ubundi abari kumwica mu mutwe cyane gose abari kumurusha mu mutwe kimwe gusa coco nkatwebwe kuko tuba abari mu byo tuba turimwo dutegeza kumenya ati barasaniye hehe bamburanye agace akihe byagenze gute ivyo tuba tubizi mu migwano rero yatanguye kuva ku munsi wejo uyu munsi wazarendo yashoboye kongera kwigarurira utundi duce dutandukanye navuze wazarendo ntibari kumwe na FDNB ni wazarendo yashoboye kwigarurira agace kitwa Ruwindi ishirako akandi bita Katololo yongerako n'akandi bita Kasharira aho hose ni muri Nord Kivu urumva ko bwana journaliste abawazarendo bari mu kazi barakwiye amashi vraiment amashimeshi kabisa barakwiye amashi bari mu kazi kose kuko bariko bakora ibikorwa by'iteka tubibutse kandi yuko abawazarendo ni babandi bitwa ngo n'abana bafashe umuheto kubera ko abavyeyi babo na bene babo bishwe na M23 baca rero bafata umuheto kugira ngo nabo ntibaze gupfa banakwihora ntibaze gupfira ntibaze gupfira mu miryango nk'impene kugira ngo rero bashobore kurengera inyungu zabo ubwabo ndetse n'iz'igihugu cabo aba rero nibo bashoboye kwigarurira buno buce butandukanye nkuko nabuvuze za Ruwindi Katololo na Kasharira urumva ko muri Nord muri Sud babataka imbere ni imigwano yatanguye ubushasha imigwano kabisa iriko irasekera aha rero bwana journaliste niwe wabinkundira dusimbire muri Sud gato dusimbire Katogota wala musasanguzi iyi nkuru mbona twayikorera uyu muyundi mwanya paske ni muri vaste cyane naco turayikora mugabo reka ndabatera amatsiko muri Katogota umu M23 yabonye yuko indoto atari reality yabonye yuko ariko ararota ahagaze yicaye ndoto zitabaho kabisa reka inkuru duce tuyiza ko mu kindi kiganiro nizere ko
umwanya ubidukundiye tuza kuyisesangura kandi ubabwire yuko muri Katogota no umuriro ucaka na cyane magingo aya turi 18h45 kabisa umuriro uracaka kabisa. Bwana musesanguzi kandi ndakushimiye cyane kwa makuru meza washoboye kudutohoreza ndetse n'abantu benshi hari abari ko baratubaza ati bimeze gute. Mwavyumvise muri Nord Kivu naho yuko ibintu bitaba vyoroshe mu buce bumwe musesanguzi yagiye aravuga ndetse Wazalendo yakayisije novuga yuko ivyo yakoze yashoboye kuronka umwimbo y'ivyo yashaka yashoboye kwigarurira ubuce butari bwe. Bwana musesanguzi reka ndagushimire cyane. Urakoze cyane bona journaliste. Reka John nshimire abadukurikiranye ego ndabike banure nizera ko umwanya ubidukundiye tuza kongera mu kindi kiganiro cyane gusa kandi ndabike banure ndababwire ko twongera guhura mu kindi kiganiro n'ivyuma bidukundira cange umwanya ukadukundira ariko waracari kare ndizere ko twongera guhurira muri Katogota.